urakoze cyane. Oh, haleluya. Biramaze kubashikira mukumva indirimbo yasohotse, ariko mukumva ntibakoze ko, ariko inyuma y'igihe kanaka ikaza mu buremere cyane. Ni indirimbo iyi sohoka je ntigeze imfasha, ntiyigeze imfasha. Mayani yambona na Fabrice ntibatsitare, turabakunda muririmba neza, ariko warumva nyene ko ni gospel, ariko ndanabikunda ibi. Numva nyene baririmbye, nkumva urutonde rwa studio ruryoshe, wa studio nziza, ariko umunsi wa mbere bayiririmba hano ndavuga nti ntayo nari bwumviye, kakubera nshasha byama byabaye. Ubu rero ndayikunda cyane, nshobora kubyumva, birashika ikintu kigasohoka kumva muri uwo mwanya nta message kikuzaniye, ariko batekana kumva message irakomeye. Birimo ibanga rikomeye ryo kutwigisha ko message yawe izira igihe. Burya ijambo rigira imbaraga bivanye n'igihe kanaka. Ahanye hari ijambo ushobora kubigisha uyu munsi ukava ngaho wumva tegu ya dadi yatwigishije fine, numvise, ariko ukumva nyene ikindi gihe nkarisubiramo rikagufrapa foro. Nuko rero igihe ari umunsi ushobora ko yaramaze kuryigisha, umunsi ko numvise ikintu turi umugani wa kado, turi kurigisha. Bwira mugenzi wawe turi kurigisha. Hari igihe uza nyine ugasanga kurigishe hari abantu benshi uri inyuma, ibivugwa byose ukumva amaze gutakaza espoir, uvuga ati je vraiment nza gushikirwa bwagorovye. Hakaba ikindi gihe rero kurigisha wisangura imbere, message gapasa. Papa duhera ijambo igihe, nico gituma iki gitabo kidakosorwa, ni gitabo kidahinduka. Ibindi bitabo biraja kuri page umwaka umwe, myaka ibiri, motere wacu agatekereza gusubira kandi kwiyumvira uburyo yosubira kandi kwandika ikindi. Ariko Bibiliya yamarisha iki gitabo kirakomeye cyane, kirakomeye. Rick Warren niwe yavuze ngo iki nico gitabo cyonyine mu bitabo byose byanditswe, biriko birandikwa n'ibizokwandikwa, nico gitabo cyonyine ugisoma uri kumwe n'uwacanditse. Nta kindi gitabo gihari ushobora gusoma en présence y'uwacanditse. Ibindi ushobora gusoma ibya Joyce Meyer ukagisoma, ariko ukavuga ati ahantu mbaye confused, ariko ugatekereza ati none ninde ndamuronke gute kugira nsigure icyo yashatse kuvuga. Mugabo iki gitabo uragisoma wagira confusion, ukabaza uwacanditse Mpwemu Yera, kambwira ati ahantu ko ntahumva, akakwenspira ukundi gushasha, akakubwira ati nashatse kuvuga iki. Nico gitabo cyonyine dusoma turi kumwe n'umwanditsi wacu. Kirakomeye cyane iki gitabo, mugikundi. Hari ikintu numvise Mpwemu Yera yambwiye ntaragenda kubabwira ijambo ngiye kubabwira. Ndatekereza ko Mpwemu Yera ntakimbwiye bwa mbere, akenshi ndakunda kivuga, naje ubwanje ndakivuga, kubera kumenya imbaraga z'ijambo, kumenya uburyo ijambo ry'Imana riri tellement fort, ku buryo ku rwego rwo hejuru je ndazi ububasha bw'ijambo. Nama numva nshaka guhimiriza iki kintu. Muri kino gihe dufungurira henshi, muganagira ndakwisabe nkwinginge muri aya meza uhagarike gufungurira henshi. Fungura ivyo mu rugo. Kuri telefone barakubwira kanguka ziraza zikakubwira zamaza gukanguye mu gatondo. Ni vyiza ijambo ry'Imana ni ryiza kuryumviriza, ariko hari igihe tutabiberamwo maso, twumva vyinshi bikatwibagiza ibikwiriye. Ari umuntu yanyumvise? Ari umuntu yanyumvise? Iyo uje mu rugo iwanyu, mu rugo barakubwira ati iki gihe dufise message imeze gutya, nuko imeze, izogukorera muri ubu buryo, izogira gutya, uyishire ku mutima.
iyo utabaye maso kandi ibindi ko ndababwira benshi bamuraza kwiyumva, hari igihe mugenda gutamira henshi hakabibagiza objectif nyamukuru dufise. Iyo ugeze ku rugezo rwaho ivyo ufungura iwanyu wumva uvyibagira n'ingoga cyangwa kumva nta impact bifise, ariko wabwigwa handi ukumva birapashije, uzumenya neza yuko umugisho mu rugo uzorya abandi ariko we ntuzowurya. Kandi nubwo mwogenda mugafungura, Paulo yaravuze ijambo rikomeye cyane, yaravuze ngo nubwo mufise abavyeyi benshi muri ubu bwami, ariko umuvyeyi mufise n'umwe, nije nabavyaje ubutumwa, nije nabareze, nije nabubatse, ariko arabwira ishengero ry'i Korinto. Amen. Muragaburirwa n'abavyeyi batandukanye, ariko muze mwibuka umuvyeyi ico yababwiye. Barya nubwo babashirako amaboko bakabashirako amaguru, nico gituma Imana yagira tugabura ikagenda idutwara mu mahema atandukanye. Iki ntabwo mucibaza ko ntimugihereza uburemere kandi kiremereye. Urashobora kwibaza aha inyuma yacu a 500 km, 500 metres cyangwa 400 hari itorero rihari. Aha hepfo gatoya naho hari irindi torero. Uyu mwanya hari abarikoraniyemo ngaho. Nubwo vyogenda gute, nubwo yonyura hakumva umuziki waryoshe, ntiyinjira. Utekereza ico kintu, tuvuga Yesu umwe, tundirimbo ziriyo, program irasa, mugabo imwe muyiwe imukwega imubwira ati wanyu ni hariya. Uriko uravyumva? Iki kintu mukwiye kucubaha. Umuntu wese Imana yarabigabuye, naho ubundi burya Yesu yari kuvuga ati shengero ndarigize rimwe. Nimba nemeye Katolika gusa, ndayemeye isi yose iganzwe na Katolika. Biragabuye. Mubakizwa muri Katolika niho bashizemo systeme ikomeye cyane, ku buryo murabizi twese twarahaciye. Katolike murabizi yuko ijambo rivugwa ku isi yose riviroma. Nta kuvuga ngo padiri ngo naba inspire ngo hari ibindi numva. Papa ni watora hariya akavuga ngo iri mondanti murivugeko. Kuvuga ngo hacakora ubwenge cyane n'amafilosofi menshi. Mwe muyera usanga atakibanza kinini hagira, kubera ukuntu umuntu atatanze ikintu yahawe na mwe muyera, ariko cavuye ku muntu kanaka. Ivyo murabizi kandi babikomeyemwo, Imana ibahezagira aho bari. Ariko si murabizi yuko na Katolika si dini gusa, ni n'igihugu, ni Etat do Vatican. Murabizi ni igihugu gituye mu kindi gihugu. Ni kuvuga ngo banaoroza bafise urutonde rw'ukuntu igihugu kiyoborwa. Rero biri muri iyo systeme babitwaramwe, bavuga ati nta bintu birebire fo ko haba mu rutonde rumeze gutya na gutya na gutya. Ejo bundi hacosotse ugwete, reka ndeke no kubitebako, ngo umupadiri yagiye kurongora, papa yarayamwirukanye. Ngo ngaha ntimwamubonye, mwabonye yaje amubwiye ati mu rutonde dufise urononye urutonde. Bafise urutonde bararuhagaze ko bararushinzemwo imizi ikomeye, uvuga ngo itegeko ni itegeko. Muga twebwe apana simbivuze ngo mwumve ko turi beza kurusha abandoya, mwumve umutima ngomba kwivugana. Twebwe dufise ikintu kitubwira, dufise ijambo ritubwira ngo abarongorwa namwe mu Bw'Imana nibo bana b'Imana. Donc twebwe ntidutwagwa n'uruzi rw'umubiri, dutwagwa n'uruzi rw'imwemu. Yesu nashimwe cyane. Nico gituma rero mu inzu tubamwo, ahantu tubarizwa, hagengwa n'ikintu citwa revelation, guhishurirwa. Nagira ndababwire rero, nariko ndababwira kuri iri jambo ry'ingene mukwiye kubaha iki kintu cyo kuntu ushobora kuva kumutakura ukarengana amashengero yose yo kumutakura, ukarengana yo mwijabe, ukarengana yo muri vire yose, ukayacako ukumva uruhutse ugeze ngaho, ugatanga iyo sacrifice y'amabisi mugabo ukumva ati je umutima wanje ubarizwa mu nzu kwa Pasteur Olivier Irakoze. Uwundi akava ngaho akarengana hano, akarengana hari izindi ziri hari mbaka acitse mu Cibitoki.
iki rero igihe utagitekerejeho nk'umwana w'Imana ugire discipline y'ico kintu yo kumenya ati mbe Mana kubera iki mugiye gisa n'iki ndaha hantu bituma ico bita akaryo opportunity ikurengana ukacuba mu rugo uhamenyera abaje kunobanga abaje gufunga bapitanjiya bakabihitana bakabitwara abo mu nzu bamerewe nabi akarorero semeni amen Yesu nashimwe akarorero koroshe kumvikana narakababwiye natekeza cyangwa nakavuza ahandi sinzi ko ari mu Rwanda akarorero kumvikana ngira ndababaza hagati y'abigo ukuvugishwa na Elisa abari abana hagati ya Elisa n'abiga kuvugishwa bari bande vuga cyane nibo bari abana ba Eliya nivyo sivyo nibo bari abana Elisa yari umutwaza ibikoresho yari umukozi amuhanagurira ibirato mugabo Elisa agera ahantu aravuga tuko biri kose urya mutamana hari ikintu nawumvisemo nubwo atamvugishije kuko usomye intango ya Elisa iragusobanurira neza yuko hari ikintu cakoretse igihe Eliya mutereye urya mutamana kuko yaramutereye mutamana acaza aramubwira ati ndorera gato ngende gusezera abi wacu Eliya aramubwira ati nibiki hari ico nakuvugishije ni kuvuga yuko muri urya mutamana hari ijwi ryavuganye na Elisa iryo jwi rero ryavuganye na Elisa ryatumye Elisa atamenyera Eliya ntivyasaba yuko Eliya ategezwa kuguma mwitwararika ntivyasaba ko Eliya aguma mwereka ko Elisa ntiyari yitaweho yari ahari nk'umuntu bangajije nk'umukozi muga Elisa akavuga ati uyu mugabo uyu mutamana yambaye hari ikintu wambwiye ndawushaka abiga ivyo kuvugishwa nabo bari mu kamenyero ko mu nzu ni wiwacure ni Eliya ni paparaje akaza gatanga enseignement kabwiye tumwe kuvugishwa tegeza kwitwara gutya tegeza kugira comportement niyi bavugishwa muri uyu mwanya bagira mu gutya yarangiza akamubwira ati merci père genda urahejeje turarangije akasure mukozi nawe ari karavuga ati rimwe na rimwe ndatekereza ariko aritegereza abiga ivyo kuvugishwa akavuga ati aba batoto hari abana banje batari bake bari muri biro igihe nariko ndatanga message mu ishengero ryo muri Australia pastor agiye kunshimira bahezagiwe cyane pastor aranshimira arambwira ati nukuri n'ubwa mbere ndakumenye twahora twumva amakuru yawe barakumbwiye kenzo yarakumbwiye tibunda nezere kubona amaso mu yandi meje kuvuga message aravuga ati ndahezagiwe turahezagiwe ati ikintu gusa kintangaje ngo baza baca umugani mu Kinyarwanda ngo sinzi ko no mu Kirundi ubaho ngo ufise ikirezi ngo ntamenya ko cera nza numva abana bacu ngo turabizi bacara mwijura toya turabizi uravyumva mugabo ibi ntibibura hari igihe abana bamenyera umuvyeyi gasanga wamenyere turamubona uyu twama tumufise message nandike bambwiye ati bazokugura ntaryari tukutumire turagushaka muri Australia turagukeneye mugabo mwe murandonka imisi yose ndabaririmbisha murampa za yambi nkabaha yambi ni vyiza cyane ariko ndakeneye kuha yambi cyane ico datavuze kurusha kumpa yambi jewe kuko jewe nubwo woyimpa incuri jana ntaco no hindura ku buzima bwawe ariko kubaha icimana yanyujije mu kanwa kanje ukacakirana uburemere gishobora guhindura pase yawe kigahindura preza yawe kigashiraho fitiri dasanzwe y'ubuzima bwawe n'umuryango wawe ijambo niryo rikomeye Imana inyuza mu kanwa kanje niryo rikomeye kurusha jewe nubwo na jewe utatwiye kumfata nk'usanzwe ko si wamamagaye urumva vuga ngo amen Usema sasa pastor ni menasi haiko menasi nimesema tu ni kweli ukunitaga uheshimu hicho kitu Yesu nashimwe Elisa akamenya ngo uyu mugabo
nkora akazi gasa nk'umenga ntigasa n'akabandi, mbese no mu bana bamwe baransuzugura, ndaza kubabwira aho hantu kugira ngo muhumve neza. Elisa akavuga ati no, bansuzugura batansuzugura, hari ico nabonye muri uyu mugabo ndagishaka, ikintu ndiko ndabona muri uyu mugabo ndagikeneye. Ni umukozi muvyibuke, abana barigishijwe, ngira ndababwiza ukuri. Imana ahantu muhumve, ngira ni revelation natoyemwo ikomeye cyane. Imana nta kuntu yari gufata mu biga ivyo kuvugishwa bamwe ibahishurire yuko databuja agiye kugenda cyangwa se wabagiye kugenda ataco muri abo bantu bahishuriwe bakeneye ko. Ni kuvuga ngo n'abarya bahishuriwe hari mission bagomba guhabwa. Mugabo umuntu arashobora guhishurirwa akamenya ibanga, ariko akabura inyifato y'ingene yifata muri iryo banga. Imana kuvyereka Elisa, ikuvyereka kakoresha imvugo, kuvyereka umukozi, ikongera kandi kavyereka abana. Birashoboka muri gahunda y'Imana ko hari abantu yagomba gutoranya bazokoreshwa ibintu bikomeye mu mwanya Eliya atagihari. Mugabo barerekwa, barahishurirwa, ariko babifata minenegwe, babifata nk'ibintu bisanzwe. Hamba mu mwanya Elisa, ngira ndababwira ikindi kintu mugitahure, mutahure urugendo rwo kuva Gilugari bakaja i Beteli bakagenda ni Yeriko kugeza aho yafatiye indege yiwe bamaze kuja mu Yorodani. Uru rugendo rurafise ikintu rusigura gikomeye cyane. Eliya yarabizi neza yuko Elisa hariho message yabwiwe igihe yari munsi y'igiti cy'umurotemu. Yaramubwiye ati genda utoranye Yehu uzokira inkota ya Yehu ntazokira inkota ya Elisa. Murabiza amakuru murayazi. Umutoranye kunuko nubwo yagiye kumutoranya mu nzigo, ministeri ya Eliya murayizi yari mwishavu ryinshi cyane. Muravyumva. Mugabo Bibiliya iratubwira ngo abwira Elisa ngo guma ngaha. Iri jambo ngo guma ngaha urarantumye, sinovuga ngo yari teste y'Imana, ahubwo zari impuwe z'umuvyeyi kwifuza kugira kwanza patrouille y'abana ayoboye kugira ngo arabe umwe yosigira umutamana, kuko muri gahunda yiwe ntiyashaka gusigira umutamana Elisa. Uru rugendo rwo kugenda akagendera abiga ivyo kuvugishwa b'i Beteli, akavayo ahagenda Yeriko, rurafise ico rutubwira gikomeye cyane. Kandi ahantu hose yagenda yategeza kubabwira ngo guma ngaha. Yabwira Elisa ngo guma ngaha. Muhindi vuga ashatse kumubwira ati wewe n'ukuri sindagushaka, mfise abana batoto nabo bakwaye ble mukica abayunyakati zinafika wapi. Nuko twicara mu nzu y'Imana, tukicara hejuru y'inzahabu, tukicara hejuru y'amadiyama, ariko ntitubimenye ko twashitse, ntitubimenye yuko ibihindura ubuzima bwacu biri hano hantu, ntitumenye yuko ivyohindura situation difficile urimo muri uno mwanya biri ngaha mu nzu y'Imana, biri kuri kino gicaniro Imana yakuzanyemo. Irafise igituma yagukuye aho yagukwika kuzana ngaha mu gisaniki. Hari ibintu igomba gukora. Igihe kizogera wamuvyibuka aho wicaye ngaha, igihe kiza kigera ukagenda. Gusa hari abagenda nabi n'abandi bagenda neza. Nubwo ndabifuriza mwese muri ngaha kuzovana nanje mutwaye umutamana w'umugisha, mudatwara umutamana w'umugumuko, umutamana w'amajambo utuma mwifungwa umuvumo. Bibiliya amubwira ngo asigare ngaha. Umviriza, kubera cyari ikintu kiremereye Elisa ategereje igihe kinini, ntiyigeze amubwira ngo yoroheje ngo yego databuja. Ivya databuja byaciye bihera. Kubera iki? Elisa yarafise impemu isesa ibihe ko vyahindutse. Ntiyamubwiye avyoroheje, yamubwiye aremereye cyane. Aramubwira ngo ndakurahiye Uhoraho Imana yaguhamagaye, ndanakurahiye nawe ndakubaha, ngize indahiro yiwawe ko ndakubaha, sinshobora gusubira inyuma, ntushobora kunsiga ngaha. Bwari ubwa mbere habaye bradofere hagati y'umukozi n'umukoresha. Iyo hageze ntumenye iyo authority zanana. Iyo hageze ufatwa n'ikintu cyo
ufatwa n'ikintu cyo kudundumirwa ukumva uwo wahora worohera wo mugarariza, uwo wahora uciriye bugufi ukumva wahagarara batoya n'ukuri uyu munsi umbabarire, urabizi ko nakubaha, urabizi ko twagendanye neza, urabizi ko tumaranye imyaka, ndakuciriye bugufi, ariko ivy'ubu turajana wase ndakwega impuzu. Iyo ibintu bigiye guhinduka, ngira ndakubwira yuko ubutabazi bwawe ntibuzogusanga mu ntege nke, ubutabazi bwawe buzogusanga uri muri autorite, buzogusanga ushikamye, buzogusanga uri tayari. Hey, igihe cyageze urahagarara imbere y'umuntu ukamubwira ati sous votre respect, uyu munsi ntibishoboka, mbabarire singenda. Kwikukira igihe cy'umugisha, amateka guhinduka, amateka asanga umuntu ari tayari. Wego umukanye gusa wigumire muri frigo, ibihe bizokurengana, imyaka igume yiyongera ko tuguherekeze, ataco washizeko, tuguhambana ubutunzi, tuguhambana ama etage, tuguhambana ama supermarché, tuguhambane ibigo vy'imfuvyi, tuguhambane kampuni ikomeye, kuko ivyo byose bibitswe muri wewe, tuguhambana ubuministre, tuguhambana ubudepite. Ijuru ryateguye kuva isi itararema kuba ari vyo uzobamwe, ariko kubera kutamenya gusezisa ibihe, kumenya ko ibihe vyawe vyageze, kubera ta relationship mufitaniye na data, ugasanga igihe cyawe kirageze ariko ntumbimenye. Reka mbabwire ikintu kimwe, kumenyera Imana vyoshoboka kumenyera Imana. Reka rero nkubwire ikintu, ibanga rikomeye, nimba vyashitse ukuma wumva Imana wayimenyereye, ntumenyere ivyo yakubwiye, kuko ivyo yakubwiye niyo destiny wawe. Zoshika ukaba wumva Imana, ariko ntugera ahantu aho usuzugura Imana, uyimenyera ukanamenyera n'ijambo ryakuvuzweko, nakaga gakomeye. Niho hari destiny yawe, niho hari ibihe vyawe, niho hari ibihe vyawe. Elisa aramubwira ati ndakurahiye uguhoraho kirazira ntisinsigara ngaho. Barafatanya urugendo bageze i Beteli. I Beteli wari umwanya mwiza wa Eliya kwitegereza ati mbega nta mwana yamenye ko ngira ngende ntawe. Imana rero barabizi ko databuja agira gende, mugabo kubaraba kubera ingene arabanebwe, bataza agaciro k'ubwami, bataza ububasha bwo kubwirwa n'ijuru, guhishurirwa n'ijuru. Imana iravuga ati nubwo mwabimenye ko databuja agenda, nta numwe mpereza permission yo gushobora kumubwira ngo nabimenye, ngo ugende uganirize so wawe ngo nabimenye ko ugira ugende sigira umutamana. Ngira ndabatere confusion, muganirize uwo mutari mukwiye kuganiriza, uwo mwategeza kuganiriza yabiyeretse mu mwirengagiza, kandi mubizi ko agira agende. Yashika i Beteli, abana bakagenda kuganiriza umukozi aho boganirije papa. Hama rero ndasaka muhumva ahantu hari reverasi ikomeye cyane, ahantu harakomeye, bagenda kuganiriza umukozi yabimenya ati sindi jenyene, n'ibipeti byabimenye ko agira agende. Urazi cyababwiye ati ndabizi muceceke, nimusakuze nimubireke. Akacabwiye ati reka databuja arababaye, arakaze ntimupfe kuvuga ubwenge. Amenya ati ibanga ntiturifise ubwami bw'Imana burabandanirwa, kandi ababunyakura bategeza kubunyakurisha ubuhizi. Barabizi, ndabizi nanje, ariko nimuhore. Iri ryo kubabwira ngo hora, niho kubabwira ati ntimusakuze, atibesha ngo umutamana ubahe, kuko jewe maze igihe ndawurorereye. Nibande tugendanye imyaka 6 barorereye umutamana, nibande bavuga ati imvura igwa, abantu bavuga, abantu bandusa, abantu bacimanza, batera ivyondo. Hari ico nabonye muri uyu mugabo, hari umutamana niteze, kandi ukuvyizereye ndakurahiye uguhoraho ko Imana yampamagaye. Umutamana utegerezwa kuba umugabane wawe.
nanje ndabizi. Eliya papa yaraba ati bana sava akarorera ko hagira uza kumubwira ati papa koma nk'umugabane ndambika kwibiganza rekura ijambo akabura. Eliya akavuga ati hano nta bimana ikeneye mu bana banje, reka ndabirinde ishuri ry'Yeriko. Akabwira Elisa ati guma ngaha ngira ndabandi bana banje, aha nasanze atakimana yambwiye. Eliya yaravyiyumvamo ko hari ikintu abana biwe bazi, kandi kuvyiyumvamo ko hari ukuri kuko bari babizi. Ngo agere Yeriko ahashitse babandi, urabona ikibazo cyabereye Beteli kirasubiye kugaruka, ariko abana gamana abana Imana ibafashe. Asanga abana reze abarereye mu bigo bitandukanye, uri kuravyumva mugabo attitude na comportement nimwe, bose bamenyereye umuvyeyi, bose bamenyereye umuvyeyi. Come on, muri ko buranyumva? Bibiliya iravuga ngo ashitsi Yeriko ngo ararorera araraba mu bana, mu mwanya hogize umwana avuga ati papa hari ico nakubonyeko, sema neno moja, nahishuriwe kugira ugende, ndambika ko ikiganzo uvuga ijambo. Bakaca bagenda bakaganiriza umukozi aho boganirije papa. Erega ibi ndabibabwira mukiyumvira ngo ni histoire muri Bibiliya, irahari n'uyu muniri yayiteze ihari n'amaverite hari ngaha. Uraza abana baganira n'abakozi ngaha aho boganiye n'umuvyeyi, tukavyumva n'abakozi kandi tuzi kuri umwana. Umuvyeyi akumva amabanga yo mu nzu akayumva n'umuboyi cyangwa umuyaya, kandi uzi neza ko mu cyumba kwa papa winjirayo atakibazo, ugashima kubiganira. Elisa tirondera kandi kazi, burarondera kandi kazi, data buca agira gende twahishuriwe rino joro. Tinamwe murabizi, hora nanje ndabizi. Bo baza kumubwira ngo agende kurondera indi sarere, arondera kandi kazi, nawe ari kuri target y'amavuta. Semeni amen. Arorereye amafuta, arorereye ijambo. Umviriza, papa ararorera mu bana abura numwe adugije ukuboko, aravuga ati ntabo nareze natakaje umwanya w'ubusa, kigihe maze harabuza abana banje, igihe kiragera. Mugabo muri iyo rogre ya Eliya haguma abona hari umuntu atamuvako, nawe akavuga ati ko ntashaka kumuha, ko nari nkeneye umwana. Determination, reka mbabwire, urugendo rwo gusohorezwa amasezerano rucishwa mu bintu bidasa n'ivyo twabwiwe. Iri jambo nararibabwiye, urugendo rwo kubona umugisha wawe ntibizozana n'ishusho y'ivyo ukeneye wewe, vyama bizana n'ishusho twebwe biteye confusion. Hari gihe ugera mu gihe ugatera confusion n'abantu, abantu bagakwibaza ko wewe ni gute. Mugangira ndababwire, Imana irashobora kwemera guteza confusion abantu ifise ikintu igomba gukora, igomba kwigisha umwana wayo. Yesu nahabwa icubahiro. Dukwiye kugendana n'Imana dufise ico yavuganye natwe. Uri siri ubizi neza yuko ico Imana yavuze idashobora, nubwo ndiko ndabona hari noire yambwiye ahera, jewe nta kibazo. Imana imbwiye ngo canga hari noire ndahaca. Igikuru nukumenya Bibiliya ivuga ngo intama zanje, usomye John igice c'icumi, Jean igice c'icumi haravuga ngo intama zanje ngo zumva ijwi ryanje zikankurikira. Ntukagire confusion kwijwi ry'Imana n'irya Satani. Ukwiye kubaho ufise ibanga ryo kumenya ngo aha ni data avuze, aha n'umugwanizi, kuko na Satani hari gihe ngo yigira umumarayika w'umuco ariko ari umwijima. Ivyo ukeneye kubisesangura ukamenya ati usijidanganye, nimejua kama ni shetani. Aha nawe ukavuga ati papa nakumvise ni wewe. Abana b'Imana bategeza kuba ari abantu bafise amatwi yumva papa. Sumva ijwi ryanje zikagira gute, zikankurikira. Baravuye Yeriko, uraberera abana bariko barasamarira kuraba ibintu bipfa. Ushima umwana atari kuri target y'umugisha, abaho ashaka kugira ngo anezerwa n'ibintu vyononekara. Urumva araruhiye mu nzu y'Imana ku buryo ageze ahantu yumva yuko umunezero wiwe ibintu vyokononekara. Bo baravuga ati akagabo kakaboyi twakabwiye turagahanurira, reka twikoranye tubaherekeze kuko turaza hahagurukira. Ibaze benediction ikira kujana uyibona gutya uyemerewe
aho rero bavuye aho bosingiye umugisha bagafata umugisha bagenda kuvuga ngo tugira turabe ingene kajya kagabo kamaramara. Abantu batazi kumenya ibihe bama bategereza ibintu kuvyononekara. Uri n'ugutwi yumva ico mwe mu Bw'Imana reka arabwira abagravite. Ubu rero babivuyemo ivyo kwakira umutamana barabiza ati iye asha agira agenda agira hafate. Mugabo bariko aravuga ati tumurabe turayeka twakabwiye kanse kumuva inyuma reka tumurabe ngo ajabuke Yorodani yitegereze gutya abona n'abamuherekeje ntibanamuherekeje bari ku musozi hariya hejuru. Eliya aravuga ati c'est fini ntaco mfise c'est fini aba ntaco nareze nta bana mfise bari bicaye gusa muga ntibari bazi cari cyo ndiko ndakora. Sasa rero aca hindukirira abo bamukoze ati ibintu birahindutse imvugo irahindutse uragomba ko ndagukorera iki. Mu bisanzwe Eliya iryo jambo yarivuze nibishavu we none mvuga rero icyo ndagukorera tutaratandukana. Hama turamubwira ati okay ka Elisa karahindukira karaba abagabo hariya hejuru. Cyunkorera gapapa mpereza imigabane 2. Aba bantu mu yindi mvugo Elisa ari karavuga ngo aba bantu usigiye nabamenye ni hofyo ifoko nkora ibirenze ivyo we wakoze. Naho ubundi boguma bambona nka wewe sinshaka ko bambona nka wewe mpa double. Reka ndakubwira bamubona nka Eliya uri kuravyumva muga muri Eliya harimo imigabane 2. Sinzi ko ari umuntu yumvise iri jambo. Bamubona nka Eliya ariko Eliya yari capable yo guhereza umuntu imigabane 2. Bibiliya yambwiye ngo aramubwira ngo usavye ikigoye mu yindi vuga sisi kumugati ndaguha ivyi wanje nongere kuguha nibindi ntari bwagerekwa tego ibirenze ivyi wawe. Aca mubwira ngo usavye ikigoye mugabura isoni ziramwicisha mubwira ati ukaramuka umbonye. Aho rero yaragize trick yo kumucika. Ukaramuka umbonye birakubera bityo. Kubera iki? Yarabizi yuko aza gutwagwa n'umukogoto w'amafarasi yaka umuriro. Muranyumva? Harimwo n'agashururu serwakira agashururu iyi turbino urayibona ibi yamiza vuvu iyo rivyatsi iyo rivu umukungugu iyije iryanye igihuhusi yo kije bakita igihuhusi bitagi ni iki mu Kirundi agashururu yo kaje murinjira mu nzu urinjira mu nzu yo kazi kuko kaza kagutera imivu. Rero Eliya arabimenya ati peti reka ndaguhe exam utaza gushobora ni wambona ngenda uraronka kuko yarabizi ko atamu. Ariko Eliya we yongeze ngamba numva Eliya duhuye mu ijunzo mubwi ati Eliya uri mbinguna kiko narombaya Eliya ariko narombaya kurabizi ari abakozi Imana usanga korera Imana niba ko narombaya. Ibi rero sigitangaza nikibiye no mubwira nti urikuwa narombaya sana. Wari ubizi ko uburyo ugenda bidakunda wawe kwitenga woraba umuntu ari mu muriro woraba umuntu ari muri ntuzenya muri aho gashuru. Yaramubwiye ati ndaguhejeje ntundonka. Elisa umugabo yafukama. Elisa yagaragara nk'umukozi yagaragara nk'umuntu asanzwe ariko ari umugabo asesa ijuru. Munkurikirane hano ngira mpeze ari umugabo ndavuga ari umugabo asesa ijuru. Yarasesa ijuru ku rwego ruri hejuru. Elisa yaramenya ati nanje sinza kumuronka. Igihe ateruwe Elisa yaramenya ati haranjanye karambanye biramperanye ndavuye muri course. Mugabo kubera yari umugabo asabana n'Imana Imana imuhereza strategy ikomeye cyane. Iramubwira ati kura iyo mpuzu wambaye uyitabure ibitabu 2 ugire acte iyo ndababwira acte prophetique. Bwira mugenza wati igikorwa cy'ubuvugishwa kirakora. Fata iyo mpuzu yawe uyitabure 2 hamwishire hasi ucukoma induru hamagara ati databuja we wabereye imikogota abafarasi. Mu yindi vuga bashitse kumubwira ati sindiko ndakubona ariko
iyaguhamagaye ibibone yuko icyo wambwiye nicyo ndorereye. nakoze acte prophétique yo gutabura impuzu mu buryo bubiri, nkeneye imigabane ibiri. akivuga ayo majambo ngo umutamana Eliya yaratwaye mu ijuru, ugira gute? uramukorokana. ntihagorotse imitamana ibiri, hagorotse wa mutamana umwe. mugabo uzi Imana yawuvunjijemwo imigabane. haleluya. ngo ayitore gutya. ikiyaga ntuzenye Yorodani rwari rwamaze kwiyugara, akiyitora gutya aravuga ngo Mana ya Eliya, akubise umutamana amazi ariyugurura. babadebaguzi n'abandi baba bategereje ko tumaramara. bari hari abadebaguzi bavuga ati twari twakabwiye. mu mwanya mutazabona ati Mana ya Eliya amazi agize gutya, ngo bamunduruka barashunguruka bava ku musozi. mugabo bashunguruka bavuganye bati ibintu birahindutse, impemu ya databuja turayimubonye kujya mukozi. ngo baraza bakubita inkoro hasi, baramubwira ati ni wewe dusigaranye. arababwira ati n'amahoro nimuhaguruke. batasubira kandi kugira ubuyuwahi ngo bo kuvuga ngo twibaza ko databuja ashobora kuba ari quelque part. ntibavye abantu baragupinga, barabona Imana bakongera kandi bagapinga. we utekereze babonye, ariko abantu Imana yaberetse ati uyu mugabo turi kumwe, ni mu mwisunge. mwana bisingiye intahe, Imana ya Eliya iri kumwe na Elisa. none barangije ati ebana utwemerere ngo tuje kumurondera, ngo twibaza ko ari ngaho mu misozi. umutima ubitswemo ibiki? Elisa arababwira ati eka ntawe uriyo, si yatwemereye gusa tumuhige. barajako abantu badakeneye kwikonekita n'amavuta babayeho mu miruho. subiramwo ngo imiruho micuko. baguma bahangayika batora ibyo batotoye, bahura nabo batohuye nabo, bavugana nabo batovuganye nabo, baronka ibyo batari bagenewe kuronka, baronka intica ntikize kubera kudashaka kwikonekita n'amavuta y'ijuru. imigenderanire baraja hiyo barahangayika, bahangayitse baragaruka bavovota bahwereye. ati turamubuze. Elisa arababwira ati nari nababwiye ni jewe, mukubali ni mimi, hatarudi mimi njo shefu. sasa mubitike tuitika tu, abataremera bayitike tu. ku buzima bwa bataremera nibemere, kuko nubundi nibatemera ntikibuza ko Imana iguma igukoresha ibintu bikomeye mu maso yabo. nta muntu yanyumvise. nibemera batemera ntikibuza ko Imana iguma ishiramo agaturufu kabereka ati nubwo tumugwanya ntidusa, nubwo tumugwanya afise favere tudafise, nubwo tumugwanya aho yinjira twebwe ntituhinjira, nubwo tumugwanya tuguma tumusanga aho tutibwiye ko tumusanze. bwira mugenzi ati nibemere, nibemere. hari akantu kari gahari mu 2016 ko muri iyi connect kavuga ngo vyemere nivyo. mugenzi ati vyemere nivyo. mve mbasomera ijambo ndabarekura rero. Luka 10 ku murongo w'icenda. naho nyene simvaho ngira ndababwira ati ndabira mugenzi wamubaza ati mbega wewe ubwami bw'Imana urimwo ubufata nk'iki wewe? muri ayo maso baza ati mbega ubwami bw'Imana washizwemo ubufata nk'iki? ububona gute? ubwiyumvira kwiki? ngira ndabukubwire mu mwanya muto ndahejeje. 10 ku murongo w'icenda. reka mbere ku 8. kandi igisagara cyose mujamwo bakabakira, muze murye ivyo babahaye. 9 aho ni Yesu abarungitse. 9 mukize abarwayi baho, mubabwire muti ubwami bw'Imana burabegereye. simba gatoya
wumva aya majambo mu rwete rwa mbere rw'Abikore n'igice cya 3 ku murongo wa 21. urwete rwa mbere rw'Abikore n'igice cya 3:21 hari ijambo rivuga ngo ntihakagire umuntu yirata abantu kuko vyose ntihakagire umuntu yirata iki kuko vyose ari iki. Bwana asifiwe sana. Ntihakagire umuntu yirata abantu, usijisifie wanadamu, kwa sababu Mungu ameshaandaa baraka ajili yetu. Imana yarateguye umugisha ku bwacu, vyose ni gwacu. Bibiliya ntibesha, uku niko kuri. Vyose ni gwacu, vyose ni vyiwawe. Reka kwirata abantu, reka kwikuretegereza abantu, reka gushira umutima ku bantu. Vyose ni vyiwacu. Ahubwo urakeneye kumenya iryo banga rituma ukura umutima ku muntu, ugategereza ibitaboneka ariko ubifata nkaho bihari. Niryo banga je nawe dukeneye kumenya ry'ingene twitwara mu bintu bitagaragara, tukareka kuraba ibigaragara. Bibiliya ivuga ngo ntitugendeshwa n'ivyo tubona, ariko tugendera mu kwizera. Mbega kugendera mu kwizera no gutakara, kugendera mu kwizera no gusara, kutagendera mu kwizera no gutakaza amasezerano, kugendera mu kwizera no guhusha inzira. Oya namba, kuko kwizera ngo niko kutumenyesha yuko ibitaboneka ari ivy'ukuri. Ndabira mugenza mubwira ngo ukwizera kugufitiye amaso arutayo y'umubiri, ukwizera kugufitiye amaboko arutayo yiwawe, ukwizera kugufitiye amaguru arutayo yiwawe, ukwizera gushobora kwinjira waho utokwinjira, ukwizera kugufitiye imbaraga zo guterura umugisha waho utoshobora guterura, ukwizera we, ukwizera. Maze unyumvire serengene kwese vuga ngo ukwizera. Bibiliya kubujije ikubwiye ngo abantu vako nutavako uzokomereka, wongera ukomereke. Vako bantu vyose ni vyayo. Ubwami ni iki rero? Ndahejeje. Omereva. Ubwami ni iki? Yesu arungitse abigishwa 70 kugira ngo arabe yuko igikorwa amaze igihe ariko arabigisha abatunganya hari ikintu cyabaye. Arababwira ati igisagara ndabarungitsemo, abazobakira bose aho bazobakira muze mwinjire, ivyo bazobahereza gufungura muze mubifungure. Mu bisanzwe iyi declaration ya Yesu irakomeye cyane, ikwereka ubasha bw'umwami wizeye. Yesu mu yindi mvugo kugira ngo ababwire ngo ivyo bazobahereza muze mubifungure, ashatse kuvuga ngo muze mufungure kubera je ndababwiye ko murya. Mu yindi mvugo nari kubabwira ati ivyo bazobahereza ntimuze mubirye. Ntaraja muri ico gisagara, abarungitse mu bisagara bitandukanye, mugabo bahanye recommandation, abahaye urupapuro babwira ngo abazobakira bose muze mwinjire mu mazu yabo, bakabagaburira, musiurize ibirefu mukure. Mu yindi mvugo muriko iminite, muriko ubudahangarwa, muriko ikintu cyose, indya muzorya ndazizi nubwo tutajanye. Ariko amen muyigize kura myiganjije umutwe. Ivyo muzorya vyose namaze ndabizi, ndabikurikirana. Mu yindi mvugo muragiye ariko turi kumwe, nta uzobibeshako. Tegereza rero, ababwiye gutyo Musa arababwira ngo nimwashika muri ivyo bisagara, ikintu ca mbere mumanze mubereke yuko ntaje gufyina, mumanze mubereke yuko ibintu vyahindutse, amazi atakiri yayandi. Ica mbere nimwagera muri ivyo, umuntu wese azobabwira ngo ndagwaye, muce mukiza. Uwabwiye wese ngo mukize, ariko mukijije kubera azobonye ikintu atamenyereye, amenyereye kwa muganga, akabonye ikintu cy'igitangaza gikomeye, muze musige mumubwiye yuko nubwo mudahari hari ikindi kintu cyamaze kubashwaramo kibikora nubwo badahari. Acaramubwira ngo uwo mukijije muce mumubwira muti, mumumbwirire muti ubwami bw'Imana
bwabagezemwo buri hafi yanyu. Mu yindi mvugo rero narungikanye message kubabwira ngo ubwami bw'Imana namye ndarondera ijambo ndaribura. Bibiri navuga mu Bikorinto naronde sinzi ko ari mu bambere cyangwa kabiri. Hari ijambo rivuga ngo ubwami bw'Imana si ubw'amajambo gusa. Ubu bwami twashizwemo hayiko maneno. Umwana w'Imana ari karanyumva nyumve kabiri. Ubu bwami urimwo, ingoro y'Imana urimwo, ayagakiza urimwo, siyo maneno. Hari ibintu bifatika ubwami bukora. Hari ibintu bifatika ubwami bukora. Ubako akagira confusion, akibaza igituma akize mu buryo butangaje. Mucyo mubwira ngo n'ubwami bubikoze. Ngira mbaza umuntu yicaye ngaho, uri mu bwami cyangwa ntabwo urimo? Uburimwo cyangwa ntabwo urimo? Uvuze ko burimo. Ubwami rero urimo hayiko farme wabitubenye by'ibi extraterrestre bitagaragara ibintu vya mbinguni. Ubwami turimo n'ubwami buri capable yo kugukorera ikintu abaganga batokora. N'ubwami bushaka kugukorera ikintu abantu batoguha. N'ubwami bushaka kukuzanira varize y'amafaranga. N'ubwami ufise uwa mukiza wese. Muca mumusiga mumubwira cyabikoze, mumubwire ngo turagiye ariko sitwe twabikoze. Ubwami bw'Imana niyo message yabarungikanye. Uwa mukorera igitangaza wese agatangara, mumubwire ngo nta gitangaza kirimo. Mumubwire ngo nadumbukire muri ubwo bwami. Ubwami buramwegere buri hafi. Kera ubutumwa twabwirizaga bwose, Imana idufashe gukura n'ivyiza mu mwana. Kera ubutumwa bwose twabwiriza, iyo tugeze kuri ijambo ngo ubwire abantu ngo ubwami bw'Imana buri hafi, automatically twe twabatwara mu nzira yo kubumvisha yuko Yesu agira garuke. Mugabe icyo Yesu yashatse kuvuga sico. Na Yesu yaravuze ngo ubwo bwami ntiyaragira ko ndabukeneye ngaha kwese. Nimwasenga musenge murya. Data uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Ubwami bwawe bugire gute? Muri famiye yawe babona ubwami bw'Imana. Kukaza ukorera babona ubwami bw'Imana. Kunzira uca ko babona ubwami bw'Imana. Aho uherereye babona ubwami bw'Imana. Kuko ubwami bw'Imana si ubw'amajambo. Somera havuga ngo iki? Ata mikro we. Kabine mwayitaye ngwino. Abikorinto ba mbere shaka ni 20. Umve. Handitswe ngo kuko ubwami bw'Imana atari ubw'amajambo. Ariko niki? Ariko nubwo bushobozi. Ukwezi kw'icenda. Umviriza declaration y'ukwezi kw'icenda. Ijambo ry'ukwezi kw'icenda ni iri. Ukwezi kw'icenda ugiye kubona imirimo y'ubwami. Ijambo ry'ukwezi kw'icenda riravuga ngo ugiye kubona imirimo y'ubwami. Ubwami butari ubw'amajambo ariko ubwami bugaragaza imirimo. Ariko ngira ndabaza ikintu mutamanza mwitwa cyane gato. Ndabaza ikibazo kimwe. Ngira ndababaza. Ubw'Imana yoshobora kubwira abantu bagiye batekeye ubushobozi bwo gukiza abantu. Umuntu ukamusanga yari umukene ukamukura mu bukene. Wowe ukenya. Uvuga ikintu iri jambo sinashaka kurivuga ariko reka ndarivuge. Ni jambo maranye iminsi kandi numva ko ribarutse kubera iki kinavuze. Mu vyakozwe n'intumwa igice cya 3 atangura avuga ngo ishengero rya mbere baragurisha ibintu bakagaburana, hakabaho equilibre ku buryo atamuntu numwe yakena. Iri jambo ndarisomye. Hama ngiye ku gice cya 3 havuga yuko Petero na Yohana bagiye guhagurutsa ikimuga. Kurembo gihe cyarabasaze amafaranga, ngo naratangaye aho hantu. Bibiri ivuga yuko atanumwe yarakenye. Ngo kibasavye amafaranga barakibwira ngo nta mafaranga dufise. Numvise Imana imbarira ngo hari ikintu
uzopfa uri kurasaba Imana ntikiguhe kubera ifise ikindi kintu ishobora kuguha kikakujana mu rushengero gutazira. Petero na Yohana ntibari babuze amafaranga ngo bari bafise ikintu kisumba amafaranga yavaga ibagurukuza ukijya kimuga kigende mu ngoro y'Imana. Genda wicara mandanye nahumvise, genda wicara ndahakubandanyiriza. Nahumvise nashaka genda yicara. Ico ashaka kuvuga nacyumvise. Batubwiye ngo mu gice cya mbere nta mukene yari hagati yabo. Ba Petero barijijishije kubera bari bafise revelation muri bo, baramenya bati uyu mupe ariko asaba ikintu kidashoboka n'ahantu ariko aragisabira aha siho yagenewe kuba. Hako tukamuha amafaranga araguma ngaha, ariko tukamuhagurutsa aragenda gushima. Nakumvise kandi agwa amafaranga. Mwaryumvise? Imana igira guhishimwe ari gukura ku irembo. Bwira mugenzi wawe ngo Imana igira guhishimwe iri gukura ku irembo, nawe winjire mu ngoro utazire. Bwira mugenzi wawe ngo ibintu vyakomeye we, uku kwezi kw'icenda ibintu vyakomeye we, abakubonye bagiye gutangara we, abavuze amajambo kuri we bagiye kumigwa we, abakuzazaniwe ko bagiye kuva mu kuzazanuka we. Imana igira guteturure we, Imana igira guha kuvyara we, Imana igira hindura amateka we. Ibintu avuze ni reka ndamwongerere revelation. Umwigishwa ntashobora kuruta umwigisha, kandi amuhe nongereka ivyo utumvise. Mpera Yesu cyubahiro. Umva ikintu gikomeye we, mbe murazi kuruhira ku irembo ryitwa ryiza. Icyo utahawe n'icyo nongeyeko cyangwa wagihawe ntiwakivuze. Uzi kuruhira ku irembo ryitwa ryiza, si ribi mugabo ukaharuhira. Uzi gusabiriza ku irembo ryitwa ryiza, atari ribi. Irembo Bibiri rarishinga intako ari irembo ryiza ukaharuhira. Vuga ngo sivyo, vuga ngo ndaza kuruhira ku irembo ryitwa ryiza. Amarembo mabi twarayavuyeko, amarembo y'ububare twarayavuyeko, amarembo y'amarigara twarayavuyeko, amarembo tuganisha gukora ibibi twarayaretse. Uyu munsi turi ku irembo ryitwa ryiza. Akira umunezero, akira umugisha, genda mu ngoro nawe gutazira. Ukwezi kw'icenda rero Yohani yongeye ko ikintu gikomeye. Ukwezi kw'icenda n'ukwezi wo kubona ibikorwa by'ibwami, imirimo y'ubwami, imitangaza bigaragara, ariko ni n'ukwezi ko kuja gutazira. Mwambie mwenzako, mwezi huyu mu Kiswahili wanasema tutakuwa na sifa na maabudu. Baramuravye baramubwira ati ayo usavye ni make. Hari igihe Satana kwicarako ugatungwa n'ibitogutunze, ugasanga ubeshejweho n'intica ntikize. Hari igihe Satana yicara ku rugo rwawe ivyawe bikarya abandi kandi ari we wavyemerewe. Iyo mvuga muze mwumva kabirisha. Hari igihe uba mu rugo ivyara uburenganzira bwawe ugasanga bariko birya abandi, gafungura abandi, hakaza ururyi rukarya wowe umerewe nabi, kandi uzi ko hataha amamiliyoni mu rugo rwawe.
kugira uzokore ku miliyoni kaba igitangaza cyo kuzuka kwa Lazaro. Ariko hari abandi bahongwa zitandatu, bahongwa imiduka. Ako gakengera nimba hari umuntu ari hana gafise kaho utari kurarya ivy'iwawe bikarya uwundi, umviriza Imana ku kwezi kw'icenda itange gasopo inguherega sinzi uwambwiye ariko nyene vyaravyumvise. Ivy'iwawe umugisha n'uwiwawe, isezerano n'iry'iwawe, ivy'Imana yavuze n'ivy'iwawe. Umuntu wese yicaye mu kibanza kitari ciwiwe ari kibanza cawe, ijuru rimwirukane mu izina rya Yesu, rimute kure yawe. Umuntu wese ari mu mugisha wawe, umuntu wese ari mu rugo rwawe, ijuru rimufukuzie mbali kwa jina la Yesu. Birabaye mu izina rya Yesu. Igukubitira ivyigenze, gukubitire. Munisikiriza sasa nikimarisa. Igitangaza cyose mukora musige mubwiye umuntu ngo ubwami buri hafi. Mu yindi mvugo ajaze kumubwira ngo ibi ni bitoya, haracariho nibindi, wengi katika ufalme tu. Papa yambwiye ngo kuba muri ubu bwami kizirizwe kuhakenera. Kuburanira uri mu bwami nikosa. Raba mugenza mubwire ngo nikosa. Kuko ubwami bw'Imana si amajambo, ubwami bw'Imana n'ubushobozi. Mu yindi vugo ubwami bw'Imana ni matendo. Mwezi wa 9 tutaona matendo ya ufalme wa Mungu. Kama unaamini useme amina sana. Huyu mwezi wa 9 ni lazima uone ufalme wa Mungu ukifanya kazi nyumbani, ukifanya kazi kazini, ukifanya kazi njiani, ukifanya kazi mkartie yenye unaishi ndani, ukifanya kazi. Napata neno kwa Kiswahili. Mwezi wa 9 ni mwezi ufalme wa Mungu unaenda kukuhudumia. Nta muntu yaryumvisa kuhudumia ninde atavyumvise nabivuge mu Kirundi, ariko muri benshi kweri abantu botombe. Kuhudumia n'ukwezi kubwami kugukorera, kugusereva. Yumvikana mu Gifaransa neza. Ubwami ukwezi kw'icenda bugiye kugusereva. Ubwami bugira bugusereve mu nzira zose. Ngira ndabwira profesi ya nyuma ndugare. Iya nyuma 99% 99% kwijana y'ivyo uzobona muri ukwezi kw'icenda nta sengesho ryawe ririmwo. Nta muntu yanyumvise wari guhaguruka ukavuza akaruru k'intsinzi ukavuga ngo ndavyakiriye. Birabaye 99%. Nta kuvunika, nta mafungo, nta sengesho. Imana igira ibiguhera urukundo rwayo n'ubuntu bwayo.